uvuga ngo intore ntindi ivyara gaca gacukije. Uwo n'umugani. Intore ntindi ivyara gaca gacukije. Iza kuvyara no kuvuga intore ntindi iza kuvyara ari uko agaca gacukije. Intore ni bo intore bavuze umuntu w'intore n'umuntu mwiza. Gusa abantu byagiye bibacanga kuri no jambo intore ntindi bumvisemwe bakumva umengo n'umuntu intore ntibijana na ntindi nta kuntu bijana ariko gusa mu kirundi witonze ukaraba ushobora gutandukanya ico bita umuntu mutindi n'umuntu w'ubutindi hajya bavuga ngo wabutindiwe ariko umuntu akubwiye wamutindiwe ntabwo haba ari mu gituza ntabwo ari barika kwagiriza ku ubugome ahubwo umutindi n'umunyavyago ego n'umuntu agira ivyago mutindi ariko umuntu ubutindi bakubwiye ngo ubutindi n'umuntu atera ivyago no gutandukanya umuntu w'ubutindi n'utera ivyago mugo umuntu umutindi n'uhorana ivyago no kuvuga rero intore ntindi tuba tugombye kuvuga un innocent malheureux umuntu mwiza bugahorana ivyago niyo ntore ntindi uwo mugani koko intore ntindi mimi ntarimo ariko ntibisoba sinsobanuro yuko tutari kumwe oyaye uyu bera nawe twaramwifashije sero y'ahore twari dufise nuko muriko muravuga bera ariko ari kumwe na Arvera ari kumwe na Sabas vraiment hano si sawa tumushira ku ruhande banke barakwemereye yuko muzobona nazo kuwa kantu je nkibibona navuga ati ivyo byose yo bija amedagiye kwa brand ambassador wa Interbank vyahereye ntamuborano bampaye warawishuje bakubwira gute amanya bari bafise amanya bari bafise aho ugenda mufatira hajya yene tukagenda tujya cyane gukora gusumba kuri ijya award na rose gukora cyane gusumba ijya award na rose ndonke award zirenze ijya hanyuma bo nyene baze apana kumbwira ngo uraza baze bansabe bati wo kwemera tugakorana nkuko singobwa umuntu numufasha ngo wazokunezerere umufasha kugira unezeze umutima wawe ntuzokwagiriza uti naka yaragukeneye ko ufasha ntiwabumuha none nawe uciye ugenda none umuvyeyi gantuzewe umuvyeyi arenze umwana avuga ngo nawe azondera ntiyosura kubyaha kuko hari abavyeyi anezerwa nuko wubatse ukajya kurera abandi byari bibabaje ariko gusa byicyatumye ntati cizere canke nte courage nuko abantu bari muri rya modoka bose bavuye yari bazima bari abantu 8 je sinari ndimwo bavuye yari bazima imodoka kweri twakuye hari yatujana mu Buyenzi tuyigurisha ibikenye ne canke amazuru ari hejuru womenya ikikorokera mu maso twomenya nitumenya ukuntu turindwa rero nabijya nitwishora kubirinda ahubwo twihangane je vraiment ibyago birakunda kunshikira washakana kijya gihe abantu nuko batabimenye twebwe imaje zarafubitse kiriya gihe zeri n'ibyago te n'ubwoba mugabo vraiment muciye wicara ngo hewe ngo nibirozi jango badukoreye ukaguma muri ibyo kana baravuga ati inge zitese mu nkono y'ikirundi ziraryoha ariko n'ubujumba nta muntu ateka mwijya nta numwe na ruguru barabihebye bariko barabiheba ko bagwa amasafuri no kuvoma je navoma mu nkono utegeza kubiteka mu nkono y'ikirundi amazi mu nkono ukaza ntimeneke ukaza intego yayo ni zibiri guhanura imico ibiri wa mbere no guhanura uku kuntu twibagiye ko barundi dufise impano akarorero twataze muri iyo reresi ni imiryango y'abatwa imiryango y'abatwa bafise impano zidasanzwe mu kubumba mu kujishwa asanga bakoze akantu bijya vy'inkono vyonyene ni impano idasanzwe ndangakaranga cyane ibikorwa mvabwenge kandi vyahanyene mu Burundi utari yoroja kurondera hanze rero twe muri iyo reresi tuza kwerekana ukuntu umuntu ashobora gufatira kuto kuri impano dufise zitoyi akaziteza imbere ku buryo yubaka ikintu kinini gihambaye sinkunda guhagarara ku bintu by'ibintazi kubera ko ibintazi uvyiyumviriye cyane ucuba muri byo ucuba muri byo kuko urashora washa ko hari n'igubu umurozi kuko ushaka kurondera ivyo kwikingira usanga ugiye kurondera
Turaramukije bwakeye mwiri umugoroba mwiza igitindo ciza ibana uherenda ziko Buja Today TV mudukurikirana muri kwisi yose ndakwibutsa gukora subscribe na notification ukabutera bikora kugira ubandanye ubona amakuru adasanzwe nace cyane amakuru y'abakinyi b'amareresi n'ababigiye ko Buja Today TV ngaze ndaba amakuru y'abakinyi b'amareresi ivyo bakora iyo bari bose vuba cyane ngaze ndabereka akazi bakora ariko turi kumwe sinza akazi yo bakora taraka film ariko tusaza kubitubwira ndi kumwe na Amede Manirakiza canke Timoteo canke muri ntawe yagiye kina witwa ntawe yagiye nitwa Hawul mugabo ntabwo ndumufigira muri nabo biye ndumufigira ntabwo ndumu c'est acteur principal Amede Manirakiza amahoro cyane turakuramukije nanje ndabaramukije abakunzi ba Buja Today TV nanje ndabatasha cyane ndabaramukije lazina abakunzi bacu bakunda sinema z'u Burundi sinabura kubabwira yuko twafitiye byinshi byiza ntibarambirwe kandi ntibagumwumwa turiko turakora cyane tubazana amafilme menshi kandi meza cyane Amede twaherukana kera turagwaye ikaze muri Buja Today murakoze cyane naje rarinda haheruka kera vraiment narinda hakumbuye kuri ino ntebe ya Buja Today TV tumaze iminsi tudakora ariko twagarutse hari ibibazo bigenda biba mu kazi cyane abantu bakagenda batera ibibazo abandi ariko byose Imana irabidushoboza ikiza no kugumuhagaza zire kukwa uguye ikivyuka Amede tutaraja kure na kure nashaka duhere kuko ari abantu bazora bikiganiro ntibagiheze tubabwira duhere ku gikoko ufise muri iyi ndwi cyo gushira habona filme Intore Ntindi ni kuri wa Mungu itariki 13 uku kwezi k'umunani nyene uwo mwaka kuri Hotel de Ville mu nyubako za mairie ni sale iri hasi hajye nyane kirengana nzijya ngazi zigenda zikwega sale yaho rero niho tuzogirira lancement officiel abazoza n'ukuri kwinjira n'ibihumbi 10 vyonyene abazoza kweri bazoryoherwa hari ibirori turi kumwe na Ines Hagel abakinyi beza bakunzwe nka bose niho bazoba bari muri iyo cinema n'abatarimo bazoba baje kudushikira twaramaze kuganira twarabatumiye baratubwira ati bazoza kudushikira ego ni filme nziza tuzobereka ibice bitari bike vyayo nibaza ko abantu bazonezerwa cyane kubera iki Intore Ntindi ni izina rya filme twatoye twisunze ibiri muri filme twisunze na message tugomba gutanga ni izina rivuye mu mwibutsa w'ikirundi uvuga ngo Intore Ntindi ivyara gaca gacukije uwo n'umugani Intore Ntindi ivyara gaca gacukije iza kuvyara no kuvuga Intore Ntindi iza kuvyara ari uko agaca gacukije Intore ni bo intore bavuze umuntu w'intore n'umuntu mwiza gusa abantu byagiye bibacanga kuri no jambo Intore Ntindi bumvisemwe bakumva ngo n'umuntu intore ntibijana na ntindi nta kuntu bijana ariko gusa mu kirundi witonze ukaraba ushobora gutandukanya ico bita umuntu mutindi n'umuntu w'ubutindi hajya bavuga ngo wabutindiwe ariko umuntu akubwiye wamutindiwe ntabwo haba ari mu gitu ntabwo ari barika kwagiriza ku ubugome ahubwo umutindi n'umunyavyago ego n'umuntu agira ivyago mutindi ariko umuntu ubutindi bakubwiye ngo ubutindi n'umuntu atera ivyago no gutandukanya umuntu w'ubutindi n'utera ivyago mugo umuntu umutindi n'uhorana ivyago no kuvuga rero Intore Ntindi tuba tugombye kuvuga un innocent malheureux umuntu mwiza bugahorana ivyago niyo Ntore Ntindi uwo mugani narabisiguye kuri Facebook cyane uyu mugani ucisukura mu kirundi Intore Ntindi vyara gace gacukije wavuye kuri ku mvugo y'abakera urabona hari kera barongora abagore babiri byari vyemewe ugasanga umuntu arongoye abagore babiri umwe akaza ari isheshe uwundi akaza ari umwana mwiza ujya wisheshe ujya mubi niwe bita agaca mugo ujya wundi mwiza bamwita intore hari ukuntu rero vyashika wa wundi wisheshe wa wundi w'umugome gashika uwo mwaka nyene gashika ronka ikibondo wa wundi mwiza akazamara nk'imyaka nk'itanu 10 atararonka ikibondo ukacusanga rero uwo mugari rero wawuciye bisunze ivyo bagomvye kwerekana yuko umunyavyago
arashobora kuba mwiza mwakazuza kuronka amahirwe y'ubuzima nimba ari itunga nikari wa undi mubi yaradibamye yararyohewe sinzi ko cyumva nuko rero baba bagombye gusigura mu uwo mugani ariko gusa intumbero baba bakwereka ati umuntu mwiza aze yihangana arindira igihe uko biri kose ikiza kizotsinda ikibi na filime nicyo filime zose mw'isi yose gahunda yazo intego yayo nukwerekana ukuntu ikiza kiza gutsinda ikibi eko okay gatoya uducire ku mayange synopsis ya film Intore Ntinya bo oya synopsis sino ivuga ubu kubera ko iyi filme bo ni professionnel ariko kandi ni commercial nitwashimiye gusohora na comics umuntu haye twagize ibyo bigira trailer ariko muzoyibona yose uko imeze gusa muri make ifise intego zibiri intego yayo ni zibiri guhanura imico ibiri wa mbere no guhanura uku kuntu twibagiye ko barundi dufise impano akarorero twataze muri iyo reresi ni imiryango y'abatwa imiryango y'abatwa bafise impano zidasanzwe mu kubumba mu kujishwa asanga bakoze akantu bijya vy'inkono vyonyene ni impano idasanzwe ndangakaranga cyane ibikorwa mvabwenge kandi vyahanyene mu Burundi utari yoro aja kurondera hanze rero twe muri iyo reresi tuzakwerekana ukuntu umuntu ashobora gufatira kuri izi impano dufise zitoyi akaziteza imbere ku buryo yubaka ikintu kinini gihambaye iyo niyo ntego ya mbere nibijanye n'iterambere rivuye hasi iyindi ya kabiri niyo kwigisha mu ngo imyitwarire yo mu ngo aha rero sino hateba ndaza abantu bazotungurwa na style twakoreyemo nico twagombye kwigisha imyitwarire yo mu ngo cyane cyane ku bapfasoni n'abagabo bihenda ngo ibintu nibisanzwe ariko kandi bikaza gukoza ibara gushikana aho urugo rugomba gusambuka cyangwa rugasambuka nibyo no kuvuga ifise imico ibiri y'inyigisho igombye gutanga iyo filime nkuko uvuze kubatwa jiruka kubona filime Umwamikazi Lesia ya Sandindi w'Imana bakinanye na Happy River bakinye nabo nyene bavuga kubatwa uravuze yuko inkuru yanyu harimo kote yerekeye abatwa kubera iki mwese mwagihuriye bo sinzi ko urabibona hari gihe wandika histoire utanaravye zindi histoire ugasanga zigombye kuvuga bimwe niza abanyamahanga washaka cyangwa ugasanga umuzungu arasohoye cinema we warayiyumviriye birashika bo ico kintu twagihurije ko pe kandi je Riva n'umugenzi ariko nibaza nitwaheruka no kuvugana ntabwo nawe ivyo wundi cyane sha Riva ntiyanyivye pe nanje sinamwivye kubera yuko jewe washaka burya Riva yagiye muri tournage je naramaze kugenda muri tournage umva je ko ibintu vy'iwanje oya Riva ntiyanyivye kuko nta na hamwe yabi kandi si kumengana Sandi cya nkuru mengana ni ya Sandi mugurumva bakorana na Riva umva la Sandi wewe urumva nta na hamwe duhurira pe Riva niwe wo kwibaza ati turahurira nk'ahantu akambwira inkuru nkamwiba ikindi rero cyo gitangaza ni abantu bazora biyorerese naho bizoba bihuriye n'igihe Sandi dayizi yaramaze gusohoka na iravye yose neza kandi ni filime yigisha cyane ariko nta na hamwe bihuriye icyo bihuriye ko n'umuryango w'abatwa naho bakiniye niho bahuriye naho twakiriye kuko twebwe twagiye gukinira kure hahandi bakiba muri bwa buryo bwa kera atanzu y'ibyondo nimwe ubona ivyondo birahari ariko nta tegura nta bati nta tafari ubona aho ni hehe ni vyondo n'ubwatsi n'ukuri twaraharondeye muri izi ntara tuza kuhahora ahantu kure kure he ahantu twakiniye vraiment sino haguhisha ni bugendana ni muri mu ntara ya Gitega niho twagiye rirare dusanga barabaye civilize tugenda dusanga ahandi barubatse ahandi barahevye n'ivyo kubumba barabihevye turarondera hose turabura turakanguka tutangura no kupublish ico gihe twarapubliye ku ma Facebook ku ma WhatsApp cyane barahaturangira bamwe baratubwira hamwe genda tukajayo tugasanga barahinduye imyitwarire n'inyifata niho twava tuhatora rero gusa gahunda y'iwacu mwumvise yariyo biranatandukanye cyane kuko Umwamikazi Lesia byerekana ukuntu
ubu musanga ngwa butaka iyi miryango y'abatwa ukuntu hashobora kuvamo ikintu gikomeye muri bo sivyo niho umwamikazi Resi cyane yerekana ukuntu uyu muntu basuzugura ashobora kuba umuntu arenze ariko twebwe twafatiye kuri ijya miryango yabo ijya mpano zabo zijya tekinike zabo nivyo twafatiye umva ntaho bisa uri kuraraba nabatwa mugani wawe bakora ibintu by'ubutiviti z'ibintu bakora ariko ugasanga bijya bintu bakora n'ijya miryango yabo ibyo bagurisha make kandi abantu bakoresheje ubwenge wibaza yuko hamwe na intore ntindi bizohindura iki mu kibano cyane muri commerce yabo yavya bikorwa mvabwenge byabo cyane na mwabujya twabonye igihe twako turarondera iyo location twabonye ko basa nabonye n'abariko barabiheba kubera nta kamaro tuvugishe kuri jya miryango zijya nkono babumba bazigurisha ivyo kurya harubwo bazigurisha amahera nayo usanga ari senkesa urumva bisa nkuko babonye nta kamaro bariko barabiheba kandi byari ibintu by'ubwenge ni creation idasanzwe rero intore ntindi yaje guhamagarira abarundi ati mw'abantu muriko muribagira impano dufise kandi mushobora kuzikuramwo ibintu birenze nuko gusa ni inkono babumba biba bigoye kuba woze export kazijana hanze guca amafaranga ufatiye kuri zijya nkono babumba ntubona ko babumba n'ikindi kintu atari inkono wifashishije bo nyene cyangwa bakazibumba hama hakabaho indi systeme yo kubiturira bigakomera ko ibintu byose babumba n'ibibumba dayeri washaka no kubiturira se boya yakomera siyo kibazo none umushinwa akora ibintu bimeze gute ntibimara indwi imwe mu kwezi kumwe ntibigurishwa ntibironka amahera kandi ahubwo ijya niyo karite urumva aragasuri karaho ngo abashinwa baragiye bagurira zijya nkono z'ikirundi sasa rero bazigeranye mu bushinwa nako jya kuntu ngo abari shapu bagenda baterera zose ziramenagurika zirahera bavuga abashinwa dukora pirate t'abarundi n'abandi baraturenze pirate si nikidandazwa naco kandi nikidandazwa gikenewe ntacyo bitwaye ahubwo gusa ni gute vyokogwa bikaronka isoko ico nico kintu tukwiye gukangurira abantu bakumva ko kijya ntitukwiye kubwiheba oya nakujya kuntu biri pirate tubiraba ukuntu tubigenza mugabo bironka isoko kandi bibeho made in Burundi kana baravuga ati injya zitese mu nkono y'ikirundi ziraryoha ariko nk'ubujumbura nta muntu ateka mwijya na ruguru barabihebye bariko barabiheba ko bagwa amasafuri no kuvoma je navoma mu nkono tegeza kubiteka mu nkono y'ikirundi amazi mu nkono ukaza ntimeneke ukaza ukayitura ntimeneke yuzuye amazi ukayitereka ntimeneke bakayadaha bakayakuramwo kamara nk'imizi ibiri ugasura ukayitora ukaja kuba ntimeneke umvise ya nkono uvuga ko ari fragile reka dufise impano turakeneye gukangurira abantu bamenye ko dufise impano erega habutse uburyo bwo kuziteza imbere yego ni na president ahora avuga kuko ni veru yifashira ameneka hasi bigiye ariko arayitunga imyaka 5 itaramenya neza bivana no kuntu yifashe nye n'icibahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahora avuga ati kera twaracura amasuka twaracura imihoro twaracura ibiki ariko uyu munsi byaratakaye twabaye n'ibinebwe byo kwiyumvira ibinebwe byo gukora ngo turindiriye ivyo abazungu bazanye ubuzima bworohe ariko n'abazungu bworoshe babanje gukora ifoko natwe dukora cyane imitwe tukayikoresha bikagenda neza bajye basangwa butaka barabumba inkono muri filme intore ntindi tuzobonamo ubuzi bungahe bwabo bakoze oya harimo ibintu byinshi harimo kujisha doko ni bikoko bwenge byinshi harimo kuzibumba uburyo bazibumba uburyo baziturira gutyo harimo n'ibintu byo kujisha ibintu byinshi baba bafise talando nyinshi we none iyo tuba dufise umwanya neza twari kwerekana izindi tala zabo barazifise zindi gahunda ubwa mbere tukitegura twakwerekana tala zabo zose ariko twace dufatira kuri byo cyane abantu bibagiye nitwagira amahirwe tuzoberekana ibindi kuko twarabonye n'izindi tala natwe twari tuzi umwanya twamaranye kuko twamaranye iminsi 3 nabo turiko turakora ico gikorwa kuko hakinyemo n'abasangwa butaka
natwe nyine turakina kandi navyo barabitoye barakinye bakinye neza cyane abantu bazumye iyo nindi impano yindi impano bafise apare yo ya TV yo pour dire que nous muri cinema turashobora kugenda tugatora aba cinéaste twaba bahariya muri iriya misozi gatoramo ko n'abantu twari tuzi yuko batari bo natwumviriza ko baraduhaye umwanya baratwumviriza turabaforoma turabigisha ukuntu bagira tubabwira ivyo bavuga barabivuga kandi neza. Amede mategeko yo kwandika filime barakubwira yuko kwandika filime ugomba kwisunga ikintu bitwa la réalité d'origine novuga ni nk'ukuri mu kibahano cyo kubuzima mu gace urimo ico kintu nibaza yuko uwagikurikije cyane uzoraba intore ntindazo bibona ego uri kuraraba filime nyinshi ntugaye Bujumbura bakinira ngaha na kimwe berekana bizoza bitandukana iyo filime washoye kwerekana ukuri kwaho hantu mwakiniye ne kwaho hantu rugendana hamwe na za filime zindi ntaho yagiye itandukaniro rirahari kubera yuko icera twacerekanye ko cera nimba rigize sibaba twabwiye ngo nimuze cyane mutwigisha inkono cyaje kuzibumbira Bujumbura twaragiye tumara iminsi 3 iyo minsi 3 twari dusene duke turatwitondera turadukora ako gace ko gasa twaragerageje twerekana bwa nimba hari umuntu yabonye imiryango y'abatwa uburyo yari ibayeho mu gihe cya kera haracari hababayeho muri burya buryo bazohita babona ati aba bantu ntibatubeshe iyo realite no kuri twaragerageje kuyimita nubwo hataburi byo nonekara abazoraba filme intore ntindi bazoze baduhinyutse. Ni inkuru nziza turabona inkuru zivuye hanze turabona filme z'abahindi abashinwa abakore abafilipine abanyamerika baza kutwigisha kandi bakora kuri ya mico yabo kumva ko mu mategeko kwandika filme harimo kwandika filme y'akarere ubayemo cyangwa y'ahantu ubaye bobo kubera uburyo na tekinike baba bikozemo za filme zabo zirashika isi yose no mu Burundi harimo namwe mu ntore ntinde cyangwa mu mafilme mukora murashobora gukoranira mu ico kintu kubyo za filme zanyu na ya mico yacu ishaka kugenda nabo bakayibona hariya mu Buhindi mu Bushinwa Amerika n'ahandi no mu bindi bihugu vya Afrika cyane. Iyo ni indi technique rero kandi nziza mu giyo rero ikiza gukorera kuri histoire mu gihe uri kurategura ya histoire yawe ego image niki byose n'ibyo uvuga ukorera kuri ya range utumbereyemo muga histoire uragerageje ku buryo bavuga ibintu bitegerezwa kuba bizosa n'ivyahandi ku buryo umuntu yiraba akibona ahatumbereye atari uko ategerezwa kuba muri ico gihe mwako gace wakiniyemo cyane mwako gace urimo mugabo ubuvuga ivya mwako gace mugabo jewe ndi muri Amerika mvuga ni uratse ko ibintu ino muri Amerika biba par exemple nk'umugore urabona nk'ubu turashoboye gushira nk'akarorero nk'umugore ari mu rugo ari kuri telefone umugabo aratashe aramurumukije n'igishika mugabo aciye yisubira kuri telefone nimba uvuze ivyo hari igihe ubuvuzi biriko biraba muri iki gihe ngahi wacu mugasanga biri mu isi yose birabaho hari aba dufata ugasanga hari abagore donc bati nka telefone ishobora kubibagiza inshingano zabo zo mu rugo ico bakivuga ugasanga ku isi yose mwese ashobora kwibona nta kibazo ireresi intore ntindi muzoyirabe ndazi n'uburi ndetse n'uwavukiye Burayi azobona ati ndakozwe abagurishye kugira filme zanyu zibe internationale ntizizobone babarundi gusaba bahanze ba diaspora kuko zibone n'abandi bantu bo mu bindi bihugu nkuko natwe tubone izabo mbo umviriza ikintu cyose ibintu biriko biradushikira cyane aho twumva umengo tugomba kuguruka n'amababa ataramera okay ntabwo bikwiye sinema y'u Burundi twitanguye vuba kandi gikorwa cya sinema je ndibuka igihe naraba filme nk'iyarambo cyane turabaho igihe yakorewe mu Burundi hari na kamera yari hari gantonze no kuvuga tugeza kugenda buke ntitwihuta mugabo turiko turakora haracyariho byinshi byo gukora mu gati turiko turakora ni ibinyene kuko nta kuntu wonse za kwensita bari mu mahanga bari abazungu utaremeza abarundi kwanza abarundi turiko turagerageza kubemeza kuko wesa Simon uravyibuka mu myaka yahera twebwe nta murundi washira CD ngo raba filime ngo afayira kubera mubwiri y'abanyarwanda baza ngo Tanzania gusa ngo ikarashika
zaranahindutse n'uno munsi hariho abatwita ngo tukina karashika wumvise ako kantu ibi bintu tugomba kubanza kubikuraho hama tugende kwereka abazungu ko nabo tubwire ariko n'ubu turabikora kuko filme nico gituma tugira subtitrage filme ntore ntindi iriko icongereza mose vyibura umuzungu azoyiraba avuga niyashima kayimaje akacavuga ati reka nicane ndabe azarasoma abe motive turiko tuza buke tuzohagera muri côté francophone nawe uwo muri côté francophone nawe oya nivyo ndakubwira nta uvuka rimwe ngo bizuri ingobyi ibi filme rero ikintu abantu batazi ikorwa n'amafaranga pe uburyo utabufise ntushobora kusatisfeza abakuru aba bose bisaba ko witonda rero uburyo urose nibwo burakoresha nk'ubu twarose gushira ko subtitrage y'icongereza nyuma bibaye ngo bozo turakora n'iziki Faransa pourquoi pas tutadubla cyamukore dabi turashobora kugira doublage hama abantu bakaryoherwa bose bizoza ariko nta kwihuta kizima turiko turakora ivyo barundi bagenzi bacu bashima bari mu mahanga n'abari mu Burundi ico ni cizere cyambere cyuko tuzokora ibirenze canke tukaba turakora hari naho tuzobigira ko twapfuye mugabo baza nyuma yacu bakaca bakora ibirenze ivyo twe twakoze nta kwihuta rero tuzobikora Ahmed uvuga ko nta kwihuta mu gihe genda kuzuki na filme kurira ijisho rimwe kuri ijisho rimwe ni 2014 mbere yaho yitwa Medi ya 2012 2013 nawe filme yawe ya mbere niyo ya mbere okay 2012 hazi imyaka 11 gutuvuga ni kuguruka mu gihe ari kintu maze mu myaka 11 yewe cyintambwe general ziteye pe nakenda zitera buke kuko iyo ngomba kugurukira ngaha nari guheba nkiri hari kiriya gihe kubera nari kuruha cyane ku buryo bwari buhari no ku mentalite z'abantu zari zihari kiriya gihe kubumvisha barabe filme zanje zari kuba ingorane nakoze buke intambwe ku yindi nuno musa aho ngeze ni heza hasumba kiriya gihe hasumba nejo hahise ntuvyemera se ndavyemera uravyemera rero ejo haza hasumba ndavyemera ni imyaka 11 yoba iheze iri muri panayoba iraheze muri industry ya movie nike kintu maze gukuramo kiboneka ushaka kuvuga ati kijya kintu kiboneka kiri en terme de million cyavuye muri aka kazi mu myaka 11 ndi muri aka kazi uno munsi ibintu mfise byose byavuye mu kazi ka sinema yego sinema nakora yava mu bindi nakora sivyo ariko jewe kuva muri 2021 nta kandi kazi nkora sinema mvuyeyo ngakora sinema mpejeje ngakora sinema niyo njyamye nkiyumvira sinema nukuvuga ibyo mfise byose biva muri sinema twashaka nk'ibintu bitatu biboneka ntabwo sinomenye ivyo ndakubwira kubera yuko singoba kubidandaza oya ariko nimba ubizi ibihari byose mfise biva muri sinema nimba atabihari naho ibyo mvise ariko canke naje ubwanje nanje mfise agaciro ariko nanje ubwanje urumva no munsi mbesejwe na sinema kuvuga nanje ndi en terme de milliards ndarenze rero na sasa ndazimvye none nengize biri en terme de milliards oya je ubwanje ndazimvye ndi mu mamiliyaridi nukuvuga na karorero ndaguhaye mugabo sinza kubidondagura ndakurahiye kubera singa bakugurisha ariko kimwe gusa nawe cyo bidondagura nabantu benshi bazi ko ufise umuduga ico kiraboneka nawe ukuye muri sinema wakuye muri sinema nashaka ro nk'ibindi kubera uri kurara bundi umuntu ari muri commerce cyangwa kazi kariko kose imyaka 11 abashaka kuba afise ibintu yerekana ati kindi niki kubwaka kazi je rero kubera iyo mpano ntayifise yo kwerekana ingo navyo nakoze canke ntavyo fata ko ntavyo nyene kubera yuko nimba uvuze ko mfise imodokari nuwe warayibonye sivyo ako sije nakubwiye ngo heraba ndafise imodokari siko rero nivyo ntibikwiye ko nza kukubwira ngo heraba ndafise iki sivyo byo nyene uzobibona aho biri mugabo vraiment kuvyukuri je ndashima aho ngeze ariko nkeneye kugera harenze nuko twobivuga ni Ahmed twabuye muri festival ya 2022 aho yashoboye ku filme yiwe
iki yitwa ishusho y'umuntu ariko nibuka ko kantu k'umuntu ishusho niko narimbuze gato yashiye kuba ya mbere muri Festicabe arashaka guhabwa imiliyoni 2.5 nivyo arashaka kuja no mu higanwa y'amafilme ya ibintu bya santé mentale ego arabu wa mbere namonye ifoto ari kumwe na Fast Lady ego aho kose Imana yari kirahezagira ego Amede kubera iki muri cya kiringo cyose cyo kuva 2012 kuva 2020 yariho mengi ivyamwa byatanguye kuboneka Imana igira igihe cyayo kubera ko ntihabuze iyo imbere y'icyo gihe muri icyo gihe 2020 cyangwa 2022 niho mwabimenyeye imbere yaho hariho nibindi vyizo je nagenda ndona kubera ko hariho nk'isinema hariho nk'umuntu yariko yahora yaza ukabona mpaye nka 3 millions cyangwa 2 millions genda ukore sinema nkize n'ibintu mwe mutamenye 2017 naragiye mu Ibukavu wa mugabo hize n'ibintu mutamenye muri Kongo uhiganishwa filme yitwa Gahinda k'umukenyezi ntiyatsinze ariko donc naragize avantage barandihira ibintu byose kugenda no kubaye nagafaranga wakuye nta mahera nakuye okay sinobesha ntonza niyo muvuga ko nguse narungutse urugendo narungutse formation hariya narungutse ibintu byinshi kuko iyo filme inyuma yaho naciye nkora filme nziza yitwa Inkuru y'Inkuba utsora Inkuru y'Inkuba ni nziza cyane rero nagiye mwunguka rero jewe no kubwira yuko inyungu nagiye ndonka ku mwaka ego kiriya gihe niho mwabimenye kandi nivyo gushima nuno munsi hariho ni peut-être nibindi bizoba mukabimenya ndabishimira Imana mugajewe step by step ngenda nshima Imana icegiye ikora kubera nta munsi n'umwe Imana yacu yigeze isinzira je kungirira neza ntiyigeze kandi noko urumva naje sinigeze nifuza ko igenda isimba etape mu kumpa ibintu yagiye bukebuke kandi ndiko ngenda neza ni Amede twagize kutubona oragize isanganya muduga wa urononekara ariko bibazo bigenda bishika accident zirabaho ku isi kijya gihe ni wacitse intego uravuga ati ndahombye gose canke ndashaka gusubira inyuma canke uraticizire cyuko atawundi muduga wasubira kuronka oya byari bibabaje muri make byari bibabaje ariko gusa cyatumye ntati cyizere canke nte courage nuko abantu bari muri rya modoka bose bavuye yari bazima bari abantu 8 je sinari ndimwo bavuye yari bazima imodoka kweri twakuye hari yatujana mu Buyenzi tuyigurisha ibikenye ntivyambabaje ndakubwije ukuri byari bibabaje ego ariko naremeshejwe nuko abantu babaye bazima nca numva mengo Imana iracadufitiye gahunda nca ndatekana babona ntivyatevye nta mezi menshi haciye kidagirirwa ubuntu ndaronka indi modoka ubu honyene ivyo ndavyibuka iyo hageze kuvuga ati Mana warakoze naye kuvuga ngo narago sinigera ndavyibuka narumvise makuru yuko ijya accident yarondera we wa Amede na ukabatari warurimo aya accident jesi iyo uko siko ndavyemera accident sinibaza ko yo wirondera umuntu accident tuzi ko accident ari sanganya ikintu kiturumbuka rero uyise accident ukacuvuga ko yarondera jewe tuba twubeshe kandi jewe si nkunda guhagarara ku bintu by'ibintazi kubera ko ibintazi uvyiyumviriye cyane ucuba muri byo ucuba muri byo kuko urashora washa ko hari n'igubu umurozi kuko ushaka kurondera ivyo kwikingira ugiye kurondera ivyo kwikingira kandi mu kazi usanga harimo abantu bamwe abere niho twari kumubuheza ariko avuga ati yamara rero muri aka kazi harimo ibintu byo kurogana gusubiza inyuma gufatana kanatera imbere ico kibazo nturahura naco ibintu by'amareba birabaho kwisi ntawo harira abere niba yarabivuze vraiment ntawo muhaririza birabaho turazi ko bibaho ariko biriya bintu ko ari ibintu sirinatire novuga birengeye ubwenge bwacu umva two bihagarara ko cyane gantutsewe kandi tudashoboye kugwana navyo ahubwo umuntu asenga ahamagara uwo binganye uwo birusha ingufu bari wakina navyo natwe tukigendera kuko none gano iyo usinziriye ko usinziriye unasamye cyangwa amazuru ari hejuru womenya ikikorokera mu maso twomenya nitumenya ukuntu turindwa rero nabijya nitweshora kubirinda ahubwo twihangane je vraiment ibyago birakunda kunshikira washaka nakijya gihe abantu nuko batabimenye
twebwe imaji zarafuditse kiriya gihe zari n'ibyago te n'ubwoba mugabo vure muciye wicara ngo hewe ngo nebirozi jango badukoreye ukaguma muri ibyo nta nakazi ukora mugabo iriya gihe jewe nabo dukorana ba Fisto n'abandi bavuze bati twumva ibintu kumwe aho yati ibyago okay ariko ibyago dushire ku ruhande tukemura ibibazo dushoboye shira akazi imbere twarakoze ihurizo ry'amakubira abandanya yari yafuditse ibintu byose byafuditse nawe yagira abandanya navyo byari byafuditse tubona turaharenganya uno munsi nyene naho ntitubuzi ibyago naje twicara twiyumvire ngo bariko baradukorerako oyaye baradukorerako Imana nayo irabibona irabakorerako ikintu gikomeye cyane ubwo ati ko biri gose ni gukora ni kwa avansa Amede uko biri kose ni kwizera Imana ishobora byose yego cyane Imana niyo shira imbere nishoboye byose ivyo byose twibaza bikadutesha umutwe yo yibishoboye kubikora kandi bucecekiri wiragwana cyane kuko itwigwanira kandi dufise utugwanira ivyo kugwana birahari naka kazi yadutumye ni ibikorwa yatutumye naya mabanga yose dushinzwe ngaha kuri inosi apana kugwana n'impemu igwana n'iyindi Amede uribaza ko biva kuki nk'ubu gasanga n'umugenzi wawe mwakoranye n'umuntu muri kumwe ariko atacifu wanafashije cyangwa watejeje imbere ariko gasanga hageze nacifuza yuko Amede abandanya cyangwa bandanya kora filme zisumbiza ariko arakora wibaza ko iyo mpemu iva kuki ku bantu bafisa ako kantu ivyo vyabayeho kuva na kera kuri Gahini na Abeli urabizi ko Gahini yababaye abonye Abeli ikuntu ariko aratera imbere rero ivyo vyabayeho na kera ikibazo ni gute jewe mangayika nja kwiyumvira ngo nakakwiye kunezerwa iterambere ryanje ndakora ibinezereza abantu umugabo ngacungana nuko ntahemuka ku Mana ntahemukira abantu bayo ibisigaye ko bavyanka ko banyanka cyane batanyanka ngiye kubiraba ncambwa mubi nkabo rero ivyo nibisanzwe nimba hari umuntu adashima iterambere ry'uwundi turamwigisha nizo filme nico zivuga kamwigisha ko akwiye kunezerwa iterambere ry'uwundi kubera yuko twese duhagaze hehe mu bwato bumwe urabusesa bakadusesa twese cyangwa kavuga ngo mene y'amazi ngo nakagende mukagwana mukadobera mwe yego rero nico gituma dukwiye kumenya yuko turi hamwe dukwiye kugira ubumwe ntaco bitwaye nimba hari abatwanka ngo nukubera turiko turakora canke nk'akwicyo waruvuze ngo umuntu ugasanga waramufashije mugasanga ntagira singobwa umuntu numufasha ngo wazokunezerereko umufasha kugira unezeze umutima wawe ntuzokwagiriza uti naka yaragukeneye ko ufasha ntiwabumuha none nawe uciye ugenda none umuvyeyi gantuzewe umuvyeyi arenze umwana avuga ngo nawe azondera ntiyosura kubyaha kuko hari abavyeyi anezerwa nuko wubatse ukajija kurera abandi none wowe uragaruka kumuraba umugaruka kumuraba gato gatebe ufise izindi shingano nico gituma rero gufashanya ngaha muri inosi ni vyiza ariko kirazira guhangana nuwo wafashije uja kumubwira ngo garuka umfashe filme yitwa naho yagira bisobanura neza jewe nunshimire ni wagirirwa amahirwe uzofashe umwe canke babiri aho zobunshimiye niyo style Amede ukunze gukora filme nyinshi muri nyinshi atari ziwawe nibaza ko barakazi bawarose ariko turabakagaruka muri Inuwa Cinema nivyo ego ubona tukatuko tukubona muri Warubizi kubera iki gukorera abandi ariko nitubone gukora kuri BMT Buja agafaranga kararyoha mwese murabizi iyo numvise amahera ndabanza nkayakorera BMT Buja naho nyene na ahantu hanje ni company yanje kandi yinjiza amahera nayone mugabo iyo bari abampaye agatubutse nkabona umwanya munini no ubanza kubikora ndabanza nkabikora na BMT ariko simba ndayibagiye ikimenya amenya intore ntindi zosohokera kuri BMT Alisa wagaruse mu rugo nagarutse mu rugo sindahibagiye Inuwa Cinema contract yarahagaze canke muracakora yaba irabangira kubera hari izindi project ujya muntu asanzwe muri Amerika hari izindi project ariko arakora hariya muri Amerika acha turavugana arambwira ati tubanze duhagarike mugabo tuzokomeza ikindi gihe ubu yarahagaze ubu diko nkorera muri Warubizi
canke niwe vyavuye undi jewe oya je nivyo mva ko kubera nta ngorane z'ama histoire ufise nta ngorane z'abakinyi dufitaniye n'abakinyi ya umubosi niwe yabinsavye turavyumvikana kandi tubanye neza uwo mubosi gushika n'iyi saha ni bosi wanje zokama ndayivuga ko ari bosi wanje twabanye neza gushima cyane Amede murafashije umukobwa Mimi Mikheye ateye imbere musakoze filme kijya kintu wewe nka Amede ushaka gusohora umuntu nkujya akagira izina nkarijya akamenyekana agakora ikindi gikuba ciwe nkakijya ucakira gute yo niteka ridasanzwe sinzi ko mwabibonye ku munsi waranse mu munezero nari ifise niteka ridasanzwe kuri jewe bavuga ngo mu Kirundi hari umugani baca ngo byitirirwa umwana bigateranya inibondo ari iyo muri ko murashimagiza Mimi numva nezerewe cyane kubera ko Mimi yarakwiye rijya teka pe Mimi yarakora Mimi arakora Mimi ni intwari Mimi kuri filme sinzi ibindi usanga muhira atakoropa no gukoropa mugabo nindahe kumubeshera mpora nja kumutora muhira tugenda muri tournage atuka murasaga avuga ati rindira apana gusa neza ugavuza ubwo ati mundidire gato yari bikuko ntaratunganya ngaha muhira urumva ko uwo muntu no muhira akora nindeke kumubeshera rero Mimi ni intwari yarakwiye bijya kandi rero nanje bintera iteka kandi ndabinezerewe ahubwo ndifuza ko Imana yo mama higo nkaronka abandi benshi bameze nkawe canke bamurenze ushobora gusohora kandi zobaronka vraiment kuko abarundi kazi n'abarundi barakora hari undi mwigeme twe turabona muri BMT TV canke twage tano mukorana mu mafilime atandukanye Bella canke Kado twereka ko n'amapost avuga yuko ubu Mimi atari karaboneka tazonamurika muri filime Intore Ntindi ahubwo ujya Kado ari wowe bagira aboneke bigace biboneka nkaho menga hari kibazo mwamufitanye na Mimi cyo Mimi ntiyabonetse mu iyo filime cyo Mimi nakira umwana wanyu abantu bafise amakenga kuri ico kintu Mimi n'umuntu wacu Mimi bintu byose dukora ababizi turabivugana ko rero koko Intore Ntindi Mimi ntarimo ariko sinsobanuro yuko tutari kumwe oyaye uyu Bera nawe twaramwifashije sero y'ahore twari dufise nuko muri ko muravuga Bera ariko ari kumwe na Arvera ari kumwe na Sabasi nuko muri ko muravuga ko atarimo muri Intore Ntindi ariko Amede ntarimo Renine Mana ariyo ntarimo umuntu wacu bazi ko abari kumwe natwe muri BMT Fisto ntarimo mukuvuga twebwe ntabwo dukora filme twiyumvira ku bakinyi ahubwo turondera abakinyi twiyumvira kuri filme uravyumva no kuvuga rero script yo twayanditse tukabona Amede vraiment hano si sawa tumushira ku ruhande kuko Amede nitumushize ku ruhande ngo turamwirukanye tumushize ku ruhande tumutegura ibindi azokora ego rero nta beef hari hagati yanje na Mimi nta beef hari hagati ya BMT na Mimi nta beef hari hagati ya BMT n'umuntu n'umwe oya akazi ikiza rero cyacu twe turavuga Mimi womenya ko no mu ivyireresi byose ababizi ukuntu biriko biragenda byose nta kibazo rero kiba kihari kumwigeme Kado nawe akaba ari wa agiye kuboneka cyane muri filme rero ndakubwire n'ikindi kintu kimwe kibanga Kado Ravera ujya no mu muryango wanje no mu muryango wanje ego ni sister wanje rero oya ntabwo ari mukuzine ni sister w'amaraso mugabo apana kwa papa na mama mugabo niwe batise papa wanje ni mukuru wa papa wiwe wa papa banyu baravukana kuri base n'abanyina urumva rero Kado Ravera yamaze imyaka yifuza kuja muri filme muga muri BMT ntamushiramo burya Kado Ravera so muri BMT nanje namusavye muri warubizi ndagenda ndasaba nkuko bandi basaba okay kuvuga sinigeze ndamushiramo peut-être ko ari kibano gikengeretse sinigeze ndamubona nk'umukinyi wa cinema muga namusanze muri ngiye guca ico kiraka cyo muri warubize bambwira ati mubugomba gukinisha harimo uyu harimo n'uyu habamwe nde ujya Kado Ravera ndamukinisha mbona ubutwari bwiwe batanguye bakinana na Mimi bose barabizi bonye ubutwari bwiwe igihe twako turategura rero irelesi Intore Ntindi tubona hora turavuga tuti uyu muntu abazora Intore Ntindi nukuri bazobona ko hore twahaye Kado byari bikwiranye nuko byagenze rero Kado Ravera akora amateka gutyo noneho amateka yiwe ntimurayabona filime Intore Ntindi tarasohoka
nisohoke nimurindire isohoke murabe Cadeau Ravere nanje ntangara mu bandi no ni gice cyatumye byukuri tamuyegereza mbere y'igihe uvuga ati ngo dukorane kumva impano yari nayo ego je rero je sinkoresha igisantima ntabwo nkoresha ikimenyane ntabwo nkoresha bigumbagumba jewe naraba umuntu afise tara imisi twamaranye imbo nta misi twamaranye arayifise navyo namenye rero ntategezo kumenya aho ndabibonera yagiye arayerekana muri wari ubizi ndabona ko ayifise ndamukoresha niba wase kumwumva no kumubona ntabwo nari kumwumva kubera nta ni video nimwe yari bwakina nta nubwo Jesse namubonye kwera nagiye kumubona ageze ahandi kandi urumva wari ubizi yari yamaze no kumufata mugabo dukorana neza na wari ubizi Amede Manirakiza tukonye muri filme ishusho y'umuntu filme ibaye ya mbere muri Festicabe ishira hamwe canke bank Interbank barakwemereye yuko muzobona nabazo kuwa kantu je nkibibona navuga ati ivyo byose iyo bija Amede agiye kwa brand ambassador wa Interbank vyahereye amubonano bampaye warawishuje bakubwira gute amwanya bari bafise Ngai ari bafise aho ugenda mufatira hajya yene tukagenda tujanye Jeri baza ko nubu wo wishuza kuko ni kiyemereye mu bantu urabona hari ukuntu dufise akazi kenshi je uwo mwaka naragize akazi kenshi cyane umva ko nafashe ibiraka bibiri cyarimwe na BMT ku ruhande rero kwa mutonda ahantu kudodora ntavyo nari nshoboye naho vyananiriye wosanga ego bari kuwuma kuvyukuri vyavuye kuri jewe ko nije vyananiye ariko umva ko wakoze initiative yo kuja naragiye kweri ndabura mubonano nagiye gatatu ni keshi nagiye gatatu oya ntabwo ari keshi uragira inguvu wandwa ni wabandurugi Ega ariko nabajya abantu rega bari bagukeneye ko ari advantage kuri bo nabo bo ego ariko ntaco bitwaye bizota hanyuma wibaza rero wibaza ko ari iki gituma izi company zitababona n'amasezerano ziba zasezeranye urumva ko bigoye kugira shika jewe sinumva kumwe n'abandi bamba barire nayivuga kutariko ahoko turacakeneye gukora cyane gukora gusumba kuri ijya award na rose gukora cyane gusumba ijya award na rose ndonke award zirenze ijya hanyuma bo nyene baze apana kumbwira ngo uraza baze bansabe bati wo kwemera tugakorana apana kumbwira ngo nze datonda ndodo kandi hano uzoja kubarondera ubabure nzoja nzirwa ndaja kubarondera gute kandi ari we bazoza kundondera saba gukora cyane rero tuvyuve kumwe dukore twitange twemere dusonze canke twinige muga dukore bizocana ntawo barenganya nabone Okay kubiharura ufise canke kuri vision ufise umva ivyo bizobajyari mu myaka ingahe umwaka nyene bizotangura turiko turakora cyane turiko turakora cyane umwaka nyene bitabaye 24 nizorenga je ko niko ndabibona bamba barira ariko aravyumva ni Amede bage bara ubuzi bwo gukora movie ariko ata company canke kabihari ntayimenye yamuhaye akazi ko kuba brand ambassador kanisha ivyiwe wibaza kagaze kari he kari kuri Amede kari bya Amede kari kuri bajya abantu bo oya bisaba ko nkora cyane no kuvuga sindagira aho bashaka barafise aho bashaka ko ngeze nkore cyane ndahageze gusa mwokorana no kwa ugeze naho nyene si habi si habi rero hategeza kuba motivation ituma nabo biyumvira ko bakwiye ko dukorana ahangeze ntibiraba sinzi ko bizova kuri jewe sinzi ko bizova kuri mwebwe abanyamakuru sinzi ko bizova kuri leta aho bizova hose igihe c'Imana kirahari niko je numva iyo n'imyumvire yanje Amede urabona ko isoko ryo kuguma mukora filime mushira kuri YouTube rihagije cyane murakeneye ko nirihagije turakeneye byinshi byo gukora kugira turonka amasoko kuko filime buriya ntabwo igugwa miliyoni ntabwo igugwa ibihumbi amajana oye kabisa filime igugwa amamiliyoni amajana filime rero abantu ntiturahagera ariko abo nabo bakoresheje amamiliyoni majana yego rero urumva turacafise byinshi byo gukora kugira dukreye ayo masoko apana tuyakreye dutuma bakreye ayo masoko bayakreye Imana idufashe bikoreke urumva ko nawe gusa ukoze filime ukashiramo amamiliyoni majana peut-être ko ni inyungu yozari ya amamiliyoni majana ego nivyo mugabo rero ntitukwiye kwicara ngo turindire turonka amamiliyoni amajana dukore filime z'amamiliyoni amajana reka tugerageze buke kuko urabizi kera uburyo twakora produit twakora zari z'amahera make
muga tugenda turaduga ubu tugeze ku mahera menshi dukora produit kandi n'inyungu ni nyinshi bizoza uko kuduga urapanga ukavuga ati mu mwaka nzo banashize kuri bicenzo bana urikorera ba statistique cyangwa n'ibintu ubona biba kavuga ati je nzokora gusa mbona ibindi biba oya urakora ugakoresha tekinike zawe zose zishoboye hanyuma Imana ikahezagira ariko nubundi ntuja kwiyahura ntuza kwiyahura ngo urenze bisaba ko ukora ivyo ushoboye Imana nayo ikabihezagira oya ni mugihe abandi ba businessman usanga afise product affaire avuga ati 2020 wache 2024 nzokora ibintu nzokora no filime ngomba kuzorondera isoko kuri Netflix cyane aro filime ngomba kuzo pasura ninjire East Africa product affaire zo turazifise nka je ndafise projet yuko ku mwaka uza 24 nindepoza muri festival ariko festival oya je nk'akarorero je mfise projet yuko 24 nyene nzoja mu mahiganwa ama festival menshi mugabo nimba giye festival ya Festicab na za festival konjeyo n'ahandi njeyo ndifuza ko 24 itazondengana ntarakora filme ya yindi irenza iyi ntore ntindi ku buryo hariho hose tsinda umva nshaka gutsinda iyi niyi nzo yidepoza hatari hake natsinze 24 ntegeza gutsinda plan d'affaire yanje wayumvise nani mwashi Amede ndagushimire cyane akajambo bwira abakunzi ba filme ndundi abakinyi bagenzawe abarorera filme muri make bose ndababwiye yuko icimvuro cyo kugira filme tugikora ku bwabo abakunzi ba filme abagenzi banje nabo ndababwira dukomeze dusengeranire dukomezanye dufashanye tuzotinda tuhagera nagira ndabashimire abantu bose cyane cyane abakunzi ba filme zanje mwitwarare ko bafise ndanababwira ntibagezaho kwa Mungu itariki 13 bazobe bahari kuri filme Intore Ntindi lancement officiel ni muri mairie Hotel de Ville isaha 10 kwinjira n'ibihumbi 10 Amede Manirakiza ndagushimire cyane zireko nundi mwatuze kwinira muri Budget JTV tuganire cyangwa duha makuru je tubwira ariko bigeze twizere ko tuzokuronka bakanye nzoba ndi tayari no kuri niteka kuri jewe murakoze cyane murakoze